abanyarwanda batatu harimwo Pasiteri Kayihura Modeste umwe yavuga ko ikipe y'intamba mu rugamba itazotsinda batamuhaye amafaranga, hamwe n'abandi babiri harimwo umukenyezi bagiye kwirukanwa ku butaka bw'u Burundi. Umuntu umwe nawe yapfuye muri iri joro ryakeye hano mu gisagara ca Bujumbura, nayo amafaranga ashika ibihumbi 200 vy'amadolari y'abanyamerika n'umuriyoni umwe w'amafaranga y'amarundi yaribwe muri quartier Asiatique. Ivyo rero bigashikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano umushingantahe Pierre Nkurikiye mu gihe yariko aha ikiganiro abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 ndamukiza umwaka wa 2019. Pierre Nkurikiye akaba yashikirije ko abo basuma bose bahavuye bafatwa ubu bari mu minwe y'ubutungane. Hariho abantu batatu b'abanyarwanda igipolisi cy'u Burundi cyafashe ingingo yo kwirukana muri kino gihugu bivanye n'inyifato yabo n'ukungene bahabaye bitisunze amategeko. Uwa mbere muri abo n'uwitwa Kayihura Modeste, akaba imvo zitumye asubizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Imvo ya mbere nuko afise inyifato iteye kubiri n'imico n'imigenzo y'abarundi, kuko igipolisi cararonse waje kwitwara amwagiriza yuko yoba yigenjeje nabi mu bintu by'ubushurashuzi. Hanyuma igipolisi kirakora amatohoza kirasanga koko iyo nyifato mbi uyu muntu ayifise. Hanyuma ikindi gitumye uyu muntu yirukanwa nuko igipolisi kiriko kirakora ayo matohoza ya mbere kuri ivyo vy'abakirisu biwe, abakirisu biwe bidoga cane cane bo badasangiye igitsina yuko yigenza nabi kuri bo. Igipolisi kiriko kirimbika amatohoza yacu casanze ahubwo hari n'ibindi vyaha n'andi makosa ahambaye uyu muntu yagize, uko casanze akoresha n'impapuro za magendo. Bisanzwe yarivye ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Burundi, kuko akoresheje karangamuntu y'u Burundi yavuga yerekanwa yuko yatangiwe muri komine ya Kirundo. Yaranaronse n'urundi rupapuro rw'inzira bita passport bw'u Burundi nyene, ubu akaba ariko yiba akoresha hirya no hino mu ngendo agenda aragira hirya no hino kw'isi. Izo mpapuro ntiyategeza kuzironka kuko si umurundi. Se wiwe yitwa Kayihura Ephraim, nawe nyene yarigeze kwirukana umunyarwanda, yarigeze kwirukanwa nawe nyene kubera yarabaye mu Burundi bitisuza amategeko mu mwaka wa 2016 yaba mu Kirundo. Wewe rero yirukanywe yaciye agenda mu Rwanda cararondera impapuro z'ukuri koko zo mu Rwanda, acagaruka mu Burundi nk'umunyagihugu asanzwe aje kuba muri kino gihugu vyisunze amategeko, araheza arariha. Dufatiriye kuri izo mpapuro twaciye tubona yuko uyu Modeste Kayihura nawe ari umunyarwanda. Amarisha turanabaza mu matohoza baciye banabaza mu Kirundo aha kuri komine koko karanga muntu afise ari bayimuhaye, baca basanga iyo karanga muntu ntibaho hariya. Bica biboneka rero ko ari karanga muntu yarondeye amagendo, aca nayironderera ko n'ubundi rupapuro bita passport, aca arabikorera ivyo akoresha mu ngendo yigwaragira hirya no hino. Imvo igira gatatu ituma uyu muntu yirukanwa nuko mu bikorwa vyiwe mu nyifato yiwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi bibonekamwo ibintu by'ubusuma buciye mu mayeri bivanye n'amajambo agenda aravuga mu nyigisho ziwe. Ngira ngo uburorero murabufise nubwo mugenda kuhingangurukana bumenye muca mububona, murabona havuga nk'akarorero akabwira abantu ngo hazoba ibi n'ibi mutagize ibi n'ibi ngo ivyo bintu ngo bizoca biba. Mbere akanasaba n'amafaranga, akabwira abantu ko batamuhaye amafaranga angana uku ibi n'ibi bitazoheza ngo bibe.
iyo nyifato rero iyo ngendo y'uwo muntu ikaba inyuranye cyane n'inyifato n'ingendo twari twiteze ku bantu b'abavugabutumwa, abantu b'abakozi b'Imana, kuko ijambo ryabo ni ryunga abantu, ni ry'urukundo, si itandukanya abantu, si iryo gutera ubwoba abantu no kubashira no kugomba kubashira mu nzira zitarizo. Uru ni urupapuro rwiwe rw'inzira yaronse akoresheje za mpapuro rwa rundi rw'akarangamuntu ya magendu. Murabona ko rwanditseko neza ko ari umurundi kandi atari byo. Rero ni ubusuma bukabije buhambaye yakoresheje. Ngaha turafise n'impapuro zerekana neza yuko nk'abo muri komine ya Kirundo bavuze neza yuko atakarangamuntu yigeze ahahererwa. Biboneka rero ko iyo karangamuntu yakoresheje mu gukora ayandi makosa yose ari iya magendu. Turafise kandi n'impapuro za se wiwe zerekana neza ko ari umunyarwanda wo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ashitse ino nkuko namwe bwe mushobora kuba mumaze kuvyumva, araza akabesha abantu yuko ari umurundi wavuka mu Kirundo, kandi atari byo namba. Agaheza agaca abandanya akora izo nyigisho zinyuranye n'imico n'akaranga k'abarundi, akongera akagira n'iyo nyifato itandukanye cyane n'imico n'akaranga k'abarundi. Be n'abo bantu rero ntibarekuriwe gukomeza baba muri kino gihugu. Igihugu kiraheza kikabarungika, kigafata ingingo yo kubarungika iwabo kugira ngo baheze baze kubandanirizayo ubwo bubisha n'iyo ngendo mbi hariya. Umuntu agira kabiri, umupfasoni agira kabiri nawe nyene bajana n'uyu, nawe nyene umupfasoni w'umunyarwandakazi, akaba nawe nyene yaje ngaha mu Burundi, arondera akarangamuntu ya magendu, aca ayikoresha kugira ngo arondere urupapuro passport. Akaba yafashwe agiye kurondera iyo passport, nawe nyene araheza acasubizwa inyuma. Wa nyuma rero agira gatatu nawe ari mu igipolisi cyafashe ingingo yo gusubiza iwabo nise w'uyu mupasitori, w'uyu yita ko ari umuvugabutumwa, kuko nawe nyene biboneka yuko atera mu bijanye n'amategeko muri kino gihugu cy'u Burundi. Hariho muri rino joro ngaha mu gisagara ca Bujumbura umuntu yitwa Ndekubwayo Jean Claude yitavye Imana. Kungene vyagenze rero, uyu yitavye Imana yobangwa yahora ari umukozi ku kabare kugwagwa k'umuntu bita Kijanya, hanyuma ngo akaba yoba yari yagiye amwivye amafaranga ashika ku 100. Niko rero mwene kwibwa yahavuye atuma umuntu ngo amumuronderere, uwitwa Thierry Ndabaneze. Uwo rero ngo ejo mwijoro yari yabonye uwo yarondera, hanyuma rero agomba kumufata kugira ngo ace atelefona abwira uwamutumye yuko yamubonye, ariko aramufata rero niho bariko baranigana ngo yamutaye hasi, acaragwa aca yitaba Imana. Nuko ariko vyagenze. Ku munsi wa gatandatu uheze tariki 6 z'ukwezi kwa 4 ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Rohero muri quartier Asiatique harabaye ubusuma bw'amafaranga atari make yibwe mu ishirahamwe Millennium Infosys rikoramwo ahanini abahindi. Kungene vyagenze rero, abakozi babo bahindi babiri b'abarundi, uwitwa Thierry ntaho kagiye asanzwe bakorera mu turima, hamwe n'uwitwa GPS Ukurishaka asanzwe bakorera mu gikoni, nibo bivye ayo mafaranga. Amafaranga rero yarafiswe n'umuhindi umwe yitwa Rajesh, akaba yagomba kuja kuyabika muri banki, hanyuma niho yaca agira akagorane kajanye n'amagara, aca abanza kuyasiga mu cumba mu kabati, yirukanga kubanza kuja kwa muganga. Hama rero niho baca bamurereka, baca barugurura barinjira baratwara ayo mafaranga. Baje kuyatwara batwaye amafaranga angana n'imiliyoni
n'imiliyoni 20 z'amadolari, amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amadolari hamwe n'umuliyoni 1 w'amarundi. Bakaba rero baciye bakamangana. Ivyo bihejeje kuba baciye batabaza abibwe, baciye batabaza igipolisi kiratangura kubaja ku muriri izo nkozi z'ikibi gushikaho uwo munsi nyene ku mugoroba umwe yari yamaze gufatirwa i Bugarama ariko yerekeza intara ya Gitega, ubundi nawe akaba yagiye gufatwa mu nyuma mu ntara ya Gitega nawe nyene. Igice gitoyi c'amafaranga carabonetse, baravuza aho bayashize, ariko hari nayo bari bamaze kuguramwo ibintu nk'amazu Igitega nyene. Ayasigaye nayo igipolisi tarameneza igitigiri, bavuze aho bari n'uwo yafise Igitega, ariko ararondewe kugira ngo ivyo bivye vyose biheze bisubizwe. Aha rero bwa mbere ho tukabanza gukeza igipolisi kubangutsi n'ubwira kinasanganywe imbere bakoresheje muri ico gikorwa. Tukanashimira abibwe kuko baciye bitura igipolisi ubwo nyene, aho kuja gushira kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, bashimye guca bitura igipolisi. Tukajya kararira abandi iyo bashikiwe n'ingorane, aho kwitura igipolisi baca babanza guca mu zindi nzira. Bibuke yuko uko umwanya uhera ariko ukuri kubiba vyabaye kugenda kurazimangana. Baze rero hanyuma bashikiwe n'ingorane nk'izo bace bitura igipolisi ubwo nyene kugira ngo abo baba bakoze ivyo bace bafatwa ubwo nyene.